Monia Frere na Rinoji mu rukundo. Monia Frere na Rinoji mu rukundo. Hano Imana ko numva bino bintu bindushije impwemu ndaki. Aba bose abanyamuziki b'abarundi umwe n'umusore akicaruka undi n'inkumi nyene kicaruka muri Buja Flavor banditse ibintu ku mbuga zabo bitangaza abantu benshi bituma abantu biyumvira ibindi bintu batari basanzwe biyumvira kuri bo uko nta n'imigenderanire hagati yabo twari dusanzwe tunabona. Yani kuri page ya Monia Frere yanditse ati tuza ndakumva. Ya tuza ndakumva. Sanzwe tuzi ko tuza ari indirimbo ya Rinoji agomba gusohora ari kumwe na Sadbi. Munyuma Rinoji nawe kuri page yiwe atanu umwanya uheze cyandika ko uko amajambo atoshobora kubisigura ananipenda. Abantu bavuye ibintu nibiki bari mu rukundo cyane. Inyishu nobaha nuko batoba bari mu rukundo ahubwo ko bari kugira promotion bose indirimbo zabo. Abantu barangwanije barambaza none iyo ndirimbo basi yitwa tuza Rinoji bayiririmbiye Monia Frere. Ibintu bandanya bincaga uko bimeze nguko ntabwo Rinoji yoshobora kuja mu love na Monia Frere. Uri kurabaraba no ku maso na ntigikuriro nabwo basa nabangana. Ya ariko urukundo ntirwaba imyaka ntirwaba iki cyo nababwira nuko bari muri promotion y'ibikorwa byabo. Ya ananipenda ya Monia Frere yaragiye habona mwarayibonye turindiye tuza nitwumva batubwira ati yayirimbiye Monia Frere voilà mwazoyamenyesha ntaribi. Ya cyo nashaka kubwira abantu nuko Rinoji na Monia Frere batari mu rukundo nkuko abantu benshi babandanya bavyibaza. Ya mwari kumwe na Dosti Buja nko bisanzwe ahanye ndi kuri Azo One Media.